Muraho neza, turabaha ikaze kuri WILLY INSPIRATION again. Uyu munsi tugiye kuganira ku majambo akomeye cyane ndetse ku rugendo rw'ubudahemuka n'ubushakashatsi bw'umwe mu bantu twagiye twumva badasanzwe bagiye bavugwa ko vyinshi haba muri Afrika ndetse no ku isi yose. Umugabo yahuye n'ibibazo vyinshi ariko arakomera gushika ageze kwihangirira yari yarihaye. Nawe suwundi ni Nelson Mandela. Hariho abantu bamwe mu mateka badasiga gusa izina ahubwo basiga n'urugero rwiza rw'ubuzima. Umwe muri abo bantu nk'uko nariko ndabibabwira ni Nelson Mandela. Nelson Mandela yavukitse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1918 mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Yari umwana nk'abandi ariko yarafise inzozi zikomeye cyane. Kubona igihugu ciwe kigira amahoro atakarenganyo atarindi ry'amoko rikigaragaramwo. Ariko inzira ntiyari yoroshe na gatoya. Yaragwanijwe arankwa ariko ikintu yashyize imbere kwari kugwanya icyo mu rurimi rw'icyongereza bita apartheid cyangwa se urwango rw'abirabura n'abera. Kubera icyo Mandela yarafashwe afungwa imyaka 27 mu buroko, imyaka 27 yo kubura umuryango, imyaka 27 yo kubura abagenzi, imyaka 27 yo kubura ubuzima busanzwe. Ariko icyo gihe cyose ntiyigeze ahevya, yagumye yizera ko umunsi umwe igihugu ciwe cya Afrika y'Epfo kizoba kimwe abantu bose bakabana mu mahoro. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1990 Mandela yararekuwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994 yarabaye perezida wa mbere w'umwirabura muri icyo gihugu cya Afrika y'Epfo. Ariko icy'ingenzi si ukwinjira mu butegetsi ahubwo nuko yahisemo guharira abo bose bamugiriye nabi. Inkuru ya Nelson Mandela itwereka iki? Inkuru ya Nelson Mandela iratwereka ko atangorane, atamisi mibi, ataburoko bushobora guhagarika umuntu afise indoto n'umutima ukomeye. Kandi twereka ko intsinzi nyakuri ari ukugira amahoro no guharira. Natwe ubwacu mu buzima bwacu dushobora gutsinda ibitugoye tugashika ku nzozi zacu nitwaguma dufise ukwizera ndetse n'umutima ukomeye. We muntu uri kwadukurikirana uno munsi ngira ngo ndagusaba ikintu kimwe, ni wibuke inzozi zawe zirashoboka. We gusa gumuzizera wemere guhangara ku bwazo. Urakoze cyane. Niba iyi nkuru ikunezereje kanda subscribe, kanda like ndetse uyisangize n'abagenzi bawe kugira ngo nabo barushirize kuronka inkuru z'ubwenge nk'izi. Ndabakaze n'ubutaha. Ciao ciao. Imana ibahe umugisha.